Eka twongere tubaramutse abandi tubahe mwiriwe bakoze mwese ba Ikangure TV n'ibiganiro by'ubuzima twama tubashikirije ku mwanya. Uno munsi mu kiganiro cuno munsi twishura hamwe ikibazo kidasanzwe kibangamiye abadamu. Ikibazo kivuga kiti mbe ibivyimba vyo mu gitereko vyokizwa n'iki? Vyoba bitera kutavyara? Turaza kurebera hamwe n'ingaruka hamwe n'umuti abadamu bashobora kuza barafatira muhira maze bigatuma neza na neza ibi bishano canke ibi bivyimba biranduranwa n'imizi bikareka kubangamira abadamu benshi. Nk'uko twama twabibonye hirya no hino, aho usanga abadamu benshi bariko bararira na cane cane abandi bijiriwe iyo atanguye kumva ibivyimba bitanguye kuza biraduga maze biriko bigenda bisatira vyataka igitereko ciwe. Ibi ni ibintu umuntu wese yotinya na cane cane nk'umwana w'umukobwa canke umudamu uwo ari we wese, kuko ni ibintu bifise amariske menshi kandi bishobora konona igitereko c'umudamu burundu no kuvyara bikagenderako. Hari abantu benshi cane babuze irondoka, bamwe bakibwira ngo ni ngumba, ngo nta mbuto zikomeye bafise, abandi bakayoberwa ivyo ari vyo abandi ugasanga igitereko cabo kigenda cononekara cane ku munsi bitewe n'amaoperasiyo canke no kubagwa vyama vyababayeko, aho kuko iyo kiduze umuti uhari nuwo kugishira kumbi gita ugasanga bariko barabibaga. Iyo rero bishitse igikorwa ntikigende neza cane nk'uko vyari vyitezwe, ico gihe habaho ikibazo kidasanzwe na cane cane caho usanga amatrompe amwe yagiye yononekara. Rero abantu benshi barambajije kwiki kibazo bavuga bati none ubwo biratera kutavyara? Ibi bivyimba biri mu buryo bwinshi cane, arivyo bita amakiste, amafibrome. Iyo biri inyuma bari amafibrome, biri indani bari amakiste. Ugasanga rero vyovyo abantu benshi cyane baravyibaza ko cyane bati mbe ibi bivyimba byoshobora gutuma umuntu atavyara? Inyishu ni ego, kandi ego cyane, ego cyane. Iyo umaze kumva ufise aga probleme k'ikivyimba indani, ucumenya neza yuko wewe ibintu bitagiye koroha. Rero bino bivyimba kenshi baragerageza kubitorera imiti hirya no hino mu bice bitandukanye, ariko ugasanga amaherezo yaco bariko barungika abantu kuja kubabaga canke kubakora kugira ngo barebe ko bodukatakata abaganga, maze usange dutanga inzira naha kuri corridor terrace kugira ngo ejo canke ryari umudamu ashobore kwibaruka canke agironke agahengwe, kuko birababaza cane iyo ubifise. Rero bino bintu bituma umuntu atavyara mu buryo bukurikira. Iyo bishitse bakabaga nabi canke bagashona nabi agatrompe, canke iyo usanze kenshi vyarameze ku matrompe bakahabaga nabi canke ariko ashona muganga akacishamo akanyuzi, ni kuvuga amaze kukafundika, ni kuvuga akaringoti utu trompe dusohora utubuto tw'abadamu tuva mu maovere kaba kazivye burundu. Aho rero kuvyara imbuto ziciye mwako kantu biba bihagaze, ni kuvuga umudamu abasigaranye ibice 50% vyonyene byo gushobora gutuma imbuto ziwe zirengana. Ivyo rero kubera umudamu kenshi ukunda gusanga abadamu bagira akabuto kamwe, kandi akabuto hari igihe gaca muri kote ya gauche canke muri kote ya droite. Iyo rero usanze rero udukunda gukoroka duca na cane hafi ya twose muri kote yononekaye bariko bakubaga, ni kuvuga ico gihe kuvyara aba ari ikibazo gikomeye cyane. Mu nyuma rero neza iyo binashitse naka kandi kaba karasigaye kakamerako ikindi, kuko iyo bariko babikorera umuti canke babivura mu buryo bwo kubaga, ni kuvuga hajya biba vyavuye irya migera iba yatumye n'ivya mbere bimera n'ibindi biramera, kuko nta miti yavyo wafashe nk'imwe ubu usanga ari donc yakama imenagura, kuko imiti ibimenagura irabimena bikayonga, ni kuvuga nako bakagomba kunaga gaca kanyikirayo. Mugabo iyi systeme yo kubibaga
kenshi ukunda gusanga barabaga hano hakamera ikindi hambavu, hano bakagikata ku rundi ruhande hakamera ikindi, ugaca usanga amenga ahubwo ni kwama kumbi gita ku mwanya. Rero ico gihe iyo bimeze uko umudamu arashobora kononekara burundu igitereko ciwe, ugasanga kiratagaranye gose. Uburyo bugira kabiri bushobora gutuma umuntu atavyara ni igihe iyo vyameze ku gitereko na cyane bikamera hano aho bita muri orifice ya col de l'utérus, aha mu karyango k'igitereko neza na neza uvuye muri vage winjiye indani. Ico gihe ikintu gica kiba nuko wewe ucura n'ikibazo cy'uko umugabo wawe canke umupartenere wawe adashobora kuversa imbuto ziwe ngo azisohore zinjira indani, kubera cyo usanga carameze ngaha kigaca kizibira. Hari na bamwe bamukunda gusanga basigaye babona n'uturegire duke batazi ko byazibiraniye ngaha. Iyo hoho uwo muntu ahura n'umwaka agasanga afite bya bibazo by'ama infection vaginale, bimwe bizana ibintu vyera navyo bikimadikamwo, ni kuvuga uwo wewe nk'icyumviro cyo kuvuga ngo arashobora kuronka umwana vuba canke ryari, kenshi kigenda gitakara ku rugero rwo hejuru. Uti rero umuntu afise ibibazo bene ivyo vyogenda gute, yofatiki kugira ngo ibi bibazo bitorerwe inyishu? Ejo narababwiye ku kijanye n'umuti w'umunyota, donc umunyota w'amakara y'umukaratusi, ukuntu baza baragira apima ikiko kimwe gashira mu mazi akanywa. Hajya rero iminyota murapfa gucana gusa muhejeje mukaja kumena mutazi neza ko bijya bifise akamaro kanini kadasanzwe mu mubiri w'umuntu. Rero ukuntu bimeze, wewe utaragwara kenshi na kenshi biba byiza cyane kwimenyereza kuza urafata akanyota uza urakihereza pole. Murakunze kubona abadamu benshi yo bibungenze bakunda guhekenya amakara, bajya abadamu kenshi hajya rero abatabazi bo kwibwira ngo n'ubunyamisozi, abandi bakibwira ngo ese ababobo ngo nibiki. Abantu rero bigira aba VIP cyane nibo bakunze kumenagurika, ugasanga bariko biyicwa n'ibintu bitobishe gusa kubera kwihagarara ko no kwidondarika ngo ndi VIP. Ico gihe rero akazobona ujya afise inda, we bari karirira amakara, ntamenye yuko ari yubaka n'igitereko ciwe, ahubwo ari karatuma naho barimo udufibrome twaturiko turaduga, usanga turiko tugenda tuza turapunguka tugabanuka buke ugasanga agiye kuvyara. We vya bibazo kenshi ugasanga ntibikunze kubabako, kuko abadamu kenshi bakunda gufata amakara, ivyo ntibikunda kubabako, baje bakunda kuyahekenya bari mu gihe cinda cane, biragabanuka gose kuko urasanga igitereko cabo hari ukundi kuntu kimeze neza gusumba, cagize evolution gusumba. Abandi namwe bobo nk'ababandi ubusanga rero byaramaze kunaga byarakuze gose, aba bisabwa yuko bateka amababi y'umukaratusi, bakaza baranywa agakombe kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba, gushika yumvise ko ivyo ibi bivyimba byose bibabara hirya na hehe byose bipungutse bigapunguka. Ego ni kuvuga ahangaha abari mu buryo bwo kugira ngo wewe aze aragaragaza kwivura pole. Igihe rero aba wewe asekuye iyo ntuze ayo mababi, aca azana amaze kuyateka agakuramwo nk'icayi, kamvuge nk'icayi kuko aba yabitetse, aca arondera ajya amababi ya framboisier nayo nyene akayasekura, nizijya nkeri z'ishamba zijya rero arafata agasekura, agaca arondera n'ijya mizi yazo nayo nyene agasekura, akaza aravanga nayo mababi y'imikaratusi. Birashobora kumufasha kuza biregereza inyuma, bigenda vyegereza inyuma pole kugira ntibikure cyane ku buryo byoshobora kumubuza no kuvyara canke bigateza ikindi kibazo gikomeye cyane. Bajya abandi rero nabo baba bobo vyarabaye vya grave cyane, ugasanga byateje ikibazo bitewe n'ukuntu bobo
ubu usanga babimaranye igihe, abandi ugasanga bagomba kubagwa, abandi ugasanga bakeneye yuko bikira n'ingoga. Ni bamwe baca baturondera kw'iyi nimero mubona hano kw'iyi foto y'iyi video, canke bagatelefona ku nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 69 ubusa 3 43 45, canke bakandika kuri 69 55 03 77 canke 77 nk'uko. Ego nuko bimeze. Hama namwe turabashimiye kuba mwadukurikiranye. Babandi dukunda kwibutsa tuti iyo ibiganiro bibafashije cyane, gerageza mushingire intahe nabo mu kibano, na cyane cyane kwijya mije twabwiye canke ijya muba mwitoreye ifise inguvu inyarusakazi mu mwanya mutoya, hanyuma kugira ngo bigende bifasha abantu benshi cyane hirya no hino, kugira bose bagende bakira irishano ibi vyimba ubusanga bihangayikishije kira mudamu uwariwe wese. Ibi rero ashobora kuba uno mwanya wumva utabifise, ugasanga we wumva umengo ntaci bikubwiye, ejo ugasanga birameze, kuko ni ibintu biza nta muntu abivukana. Wogira uku ukabona biragufasha, wagira uku ukabona ujya biramufasha, wagira uku ukabona urashobora no kumara imyaka myinshi uri umudamu bikagufata wewe mu busaza. Ego turabashimiye rero mwebwe mwese babandi nabo bashasha hano kuri Ikangure TV cyangwa mu zinyigisho twama tubashikiriza ku mwanya zifashije ingo nyinshi n'abantu benshi bo kwisi. Muce mureba hano kwiri jambo rya ritukura rya sabone cyangwa subscribe, mukore ko mucamana n'akantu k'inzogera mugafyondeko, niho muzoza muronka n'ibindi biganiro bitandukanye ku buntu. Abarundi barakunda kuvuga ngo ntibazi ko byabonesha, ntibazi ko babigira, kandi abari ibintu byoroshe. Ukora gusa kuri sabone, urebye ku telefone ucibona ahantu handitse sabone canke akajambo gatukura gusa, gacuka koza ko ukuboko, gacuka kwereka inzogera nabo gacukoza ko, bikaba birarangiye. Nuko mugira umunsi mwiza, umuroranirwe, maze abagiye gukoresha uwo muti ndababwiye nabo baza bakoreshe neza, baca baza bashinga intahe cyo kimwe n'abajya baca baza gutora ijya y'inguvu dukunze kubaha. Umunsi mwiza n'abanyu, mugire n'ibikorwa vyiza. Bye bye, nakagaruka mu kiganiro mushikirizwa na Ikangure TV. Abandi namwe umugenzo ni wa wundi, wumvise ikiganiro ukirungikira mugenzi wawe kugira ngo nawe kimufashe, cyangwa karungikira mu mayandi ma groupe de WhatsApp cyangwa andi ma réseaux sociaux, nkuko mwaba mwabikoze kugira bigende bifasha abantu benshi cyane hano ku mugabane w'isi. Bye bye.